Hello guys, ndabaramukije abarundi mwese muriko muradukurikirana muri kano kanya kuri microphone Mr Captain Dollar Capital the voice killer. Yes, Imana ihabwa icyubahiro kuko ni Kigali nanirwa abandi bo baratubesha no kuri uyu munsi kuri Bujahi TV namaze gushika kuri conference yashoboye kubera hano nyine mu gisagara ca Bujumbura, ni muri Arena Club niho yabereye. Nkuko mubona iruhande yiwanje ndi kumwe no muririmbyi yitwa Agi Mwag. Andy Mwag, you know, yes, numuririmbyi eka byinshi tuza kubimenya kuvyerekeyewe uyu munsi ya nambaye naberewe nambiswe na Kmart Shop. Ni shop iri mu Bwiza numero 8e avenue numero 73, niwe atuma abantu babegwa nkuko unye nka Mr Captain. Gute muta murakoze kwanza kuza Bujahiri. Yes, meze neza. Ego. Nonega muta. Ego, numva meze neza, so I'm so happy. Ego. Unaraberewe sana boga. Murakoze. Yes, ku muntu atamuzi Andy urashobora kumubwira ati ninde? Mu madina nitwa Ndabaneze Andre. Mugabo benshi bazi kuri Andy Mwag. Urabibona? Yes, so nkaba ndi Murundi, ndi muririmbyi, ndacuranga gitari nibyo nyene. Ndiko ndaraba uyu munsi ku bintu byabereye hano nabonye ikintu gishasha, album yitwa Nisaidie. Urashobora kutubwira iyo album Nisaidie ukwimeze ukayisigura ukayidefinisa kumwe ko tukwikirana muri kano kanya? Juste iyo album irimo histoire yanje y'ubuzima, akaba n'iyindi gusa y'ubuzima busanzwe babandi bantu nagiye mbona hirya no hino, so ukuvuga irimo true story y'ubuzima bw'abantu n'ubuzima bwanje. Amasede yamaze gusohoka? Yes, CD yarasohotse kera na concert ya launch album twarayikoze. Yes, ikaba yitwa Nisaidie, ifite indirimbo 10. Yes, Nisaidie n'izindi ziri ndani ziri ari zimwe ziri online kuri ama platform yose. Mugabo iyo ni EP1, mugabo EP2 nabwo turayishyira kuri ayandi ma platform. Yeah. Andi turiko turabona washoboye gupresenta ni na Kuza Music ni yashoboye kugupresenta muri iyi industry nkuko twabonye na album yawe Nisaidie. Ushobora kwivuga ku iki inye Kuza Music ku muntu atakizi, ku muntu ari ubwambere acyumvise? Kuza Music ni inzu shasha ifasha abaririmbyi, no vuga mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza label ije gufasha abaririmbyi. So ku ma objectif nabonye bafise, niyo mpamvu naciye mpitamo gukorana nabo. Kubera Nisaidie album nayo ibifise message, navuze no, why not nitwokorana n'aba bantu bakaba bafise intumbero imeze neza. Icyatumye ushima gukorana na Kuza Music ni ikihe nshuti yanje? Ni objectif bafise, nkaba nanjye mfise iyo objectif nyene ngiya Kuza Music, niyo mpamvu nahisemwo ndavuga reka ngorane na Kuza Music. Kuza Music eka ni label ifite umuririmbyi umwe cyangwa afite n'abandi baririmbyi? Mu byo bambwiye ko bazofata n'abandi, bazofasha abandi baririmbyi, mugabo batangiye kwaza na jewe n'abandi bari inyuma, ni benshi cyane. Yego. Twitegurire iki kuri Andy ko ubu unyumaze kwinjira muri label, you know? Label ni ikintu gikomeye, ni ikintu abaririmbyi benshi bifuza, sivyo? Label nawe urabizi ko igufasha byinshi, so yourself ntabwo ushobora kubikora, mugabo ufise abantu bagufashamwo ni byiza cyane. Yes, twabonye ngaha ani kuri cover yiwawe ariko guitar kandi ukaba ufise na n'iritara, amwe mu matara ya kera bakunda kwatsa kera. Yes. Washimye ku gisigura iki? Kuri jewe no kuvuga aha ni Nisaidie no gusaba ubufasha. Itara rya urabona iryo ni itara rya n'amatara ya kera, mbe bayita gute ya kera twara tuzita koroboye. Turifuze ko definisa gato iki kintu. Itara n'urumuri ya juste ku rumurikira ku bantu batishoboye, ko iyi album irimo true story nabikubwiye. Akaba igitari je mu guitariste, mu soliste. Yes, urabona design imeze nk'ikinyafrika, ni indirimbo zifise bavuga world music, indirimbo ziri un peu tradi model. Yeah, so iri tara niyo lumière imurikira abantu batishoboye n'abartiste bandi bashaka kugenda ahantu batabona neza, so
that is yeah. abaririmbyi ni benshi bari muri game ya Buja Flavor nkuko nawe winjiye nk'umuririmbyi eka wazanywe na label yitwa Kuza Music. Ndifuza ko ugira icyo ubwiye abaririmbyi muri kano kanya bariko baradukurikira, nawe nk'umuririmbyi nawe winjiye gira icyo babwiye abaririmbyi bitegure gute? Yo nukuvuga akazi ni kenshi 2021 niyo tukitangura, so nukuvuga jewe na byinshi bifise novuga ngabo reka tureke ibikorwa bwoba gutera ubwiki bw'amatrofe. oya burya ni bibi kugira competition n'umuntu, so umuntu wa mbere utegeza kugira competition ni wewe kwanza, hapana abandi. Wewe utegeza guhinduka kwanza, we abandi hapana. Yes, Andi n'umuririmbyi akoresha na guitar, arazi kuvuza guitar. C'est-à-dire abaririmbyi ntabwo bufisi, ntabwo nshobora kwipima n'umuntu. So kuri jewe nakubwiye ko ikintu cya mbere ni impinduka kuri wewe, hapana ku bandi. Utegeza guhinduka ukainspira n'abandi. Yeah. Umuziki wa game ya Buja Flavor warahindutse, no kuririmba audio ugasohora na video. Ico kintu kivuze ko iki video tuzozironka Video ego, album yawe nta video zirimo? imwe ifise album n'izindi ziri mu nzira. Ego mugabo n'ayandi ma projet turi muri 2021 ni album yo muri 2020. Peut-être ari n'indi album shasha tuzosohora vuba, mugabo nukuvuga tutatumika. Yes, Kama kawaida tutatumika guys, eka tutatumika ni Kiswahili. Andi Kiswahili ni Kiswahili tutatumika. anapiga Kiswahili kama je de multilangue. Yes, multilangue byose ndabivuga. Yeah. Yes, ku muntu atamuzi Andi, Andi wifuza yuko abarundi bamenye iki kuvye kuri Andi, akintu wifuza yuko abarundi bamenya kuri wewe? Kuri jewe novuga kuba batazi ikintu gusa no basaba abantu bari kuraba Buja Hit TV no kudufasha gusa, bagafasha n'abandi baririmbye, apana jewe gusa, bakadufasha kuri kubera urazi music ni passion. Yes, tuba dufise iyo passion yo kubikora. Ari igihe ugenda muri studio ukaronga indirimbo imwe. Yes, ibi byose uba wabikoze wenyene n'abandi bajama, mugabo iyi passion no basaba ko wo dufata ku mugongo tugateza imbere igihugu, puisque objectif no guteza imbere igihugu, tugasuka mu bwato bwa Noah. ukiri ngaho nyene mu guteza imbere tugateza imbere igihugu. Ndifuza ko wogira icyo ubwiye gouvernement imwe ijejwe culture, imico, ego kubyo gufasha abaririmbyi. No kudufasha gusa, nta bindi novuga, niyo support dukeneye kubera n'abavyeyi badufashe gusa, kubera umuvyeyi ubonye umwana wawe afise impano muri we, so nukumufasha gusa. Apari wawe wifuza yuko leta yofasha gute umuziki w'u Burundi? Apari wawe kuri ivyo hari abantu babijejwe, hari Amical des musiciens du Burundi bashobora bariko barabikora, ndibaza ko kandi ngaba afise n'ikizere ko byose bazobikora bikagenda neza. Ariko Amical yarahindutse. Yes, c'est bon kuri jewe ibintu ça c'est bon, tukaraba n'abandi ibyo bokora kugira umuziki utera imbere. Gira icyo ubwiye abantu bashasha bari muri Amical des musiciens? Ni bonne chance gusa. Ego. Guys, ndabashimiye cyane gose, yari Mr Capitaine de la Capital, ndi kumwe na Andi muri kano kanya. Ndagushimiye cyane bro. Merci Capital. Kandi uraberewe papa. Asante. Uko sawa. Nyuma ya kamera ni CK Professional, manzo garuke muta. Vure muraberewe muta. Ahubwo n'uyu mujama ari gufata ama image meza, nibyo bituma mboneka neza. So thank you bro. CK Professional guys, ndakubwiye ati Andi araberewe vraiment, yambaye nk'umu patron man. Umependeza mzee. Kama kawaida kama dawa. Ni Mr Capitaine, nanje nkuko ubona naberewe, nambiswe na Kmart Shop. Ni shop iri mu Bwiza 8e Avenue numero 73. Ukora ama clip, ukora ibiki barakwambika fresh. Nyuma ya kamera ni CK Professional. Turabashimiye cyane gose. Murashobora kugura ama CD, barashobora kuzigura? Yes, bashobora kuzigura baciye kuri Kuza Music. Kuza Music ikorera aho kuri building muri ville, kuri building bita Global Business, kuri etage ya mbere. Izi CD nukuvuga ubu nabwo mfise autorité yo kugurisha CD, mugabo bashobora kuzisanga ngaha kuri Kuza Music.
yeah. ndayifuza ngire numvirize indirimbo za Andy nanje maze mbwira abandi ko nasanze zimeze. Murakoze reka ngwe basi ni CD maye buja hit muyumvirize Asante sana CK professional bro, vraiment ndagushimiye gose uratera blague sana man. Thanks. Ndifuza kubona ibikorwa vyawe, mbona ama video muta ni vuba kabisa. Big up sana, asante sana. Ciao.